with me to Philippians chapter 2. Reka tuje mu gitabo icete Paulo yanditse c'abi Filipi igice ca kabiri. I found out accidentally that Pastor Anani had spoken from this text last week. Nasanze Pastori Anania yarigishije kuri iki gice mu ndwi yahera. So I think God must be wanting to emphasize something. Ndizera ko hari icimani igomba gushimangira muri aya majambo. From verse 12. Duhereye ku murongo wa 12. If you'll read from 12 to 15, please. Duhereye ku murongo wa 12 kugera ku murongo wa 15. N'urupapuro rw'amajana 224. Umutwe ndanga majambo ravuga ngo agakiza kabonekera mu ngeso z'umuntu. Nuko rero abo nkunda nkuko mwamye muganduka abariko mushitsa agakiza kanyu mutinya muhinda gashitsi yamara siyo ndiho gusa ariko nubu nyene naho ntariyo nimurushirize kuko Imana ari ikorera mu mitima yanyu ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara mukore byose atakwidodomba ataguharira kugira ngo ntimugire umugayo canka akarohe mube abana b'Imana batagira gasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye bibidambidambi abo mubonekera nk'amatara mw'isi mwerekana ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone ico nzokwirata ku munsi wa Kristo yuko ntirukiye ubusa kandi ntatamijwe n'ubusa ariko asangwa nkwiye gusukwa ku kimazi c'ukwizera kwanyu no kwibango ryako ndanezerwa nezeranwa namwe mwese abariko namwe munezererwa munezeranywe nanje Imana ishimwe. That is the word of the Lord. Ngiryo ijambo ry'Imana. As I've traveled and I've visited about 22 of our African nations. Mu kugendagenda kwanje hirya no hino maze kugendera ibihugu 22 byo muri Afrika. I find that, and this is not only prevalent in Africa, but it is prevalent in many other places where the church is quite well established. Nasanze tari ngaha gusa ariko n'ahandi hirya no hino ahantu ishengero rimaze gushinga imizi. And it has to do with the idea of what does a Christian life look like? Usanga bihagaze kuri iki ciyumviro ngo mbega kubaho nk'umukristo bimeze gute? Is it about how you dress? Mbe bihagaze kukuntu wambara? Is it about attending church? Mbe bihagaze kukuza kwa Mungu ukicara ukumviriza? Is it about the things that you don't do? Mbe bihagaze kuvyukora n'ivyo udakora? You don't drink alcohol. Gasanga bavuga ati ntunywa ibiyayura mutwe ntunywa inzoga. You don't smoke cigarettes. Ntunywa agatabi. You don't gamble. Ntabwo uja mu bintu vya kazino. You don't cheat on your wife. Ntabwo uja urenga ibigo. And so it becomes a matter of what laws we subject ourselves to make ourselves look like a Christian. Usanga kenshi abantu babigereranya n'amategeko bishize hejuru kugira ngo baboneke nk'abakristo mu maso y'abantu. In some places it particularly applies to the women. Mu bice bimwe bimwe usanga ayo mategeko ajanye n'abakenyezi. About how long their hair is. Ugasanga ukuntu baraba uburebure bw'imishatsi. About whether they wear makeup. Ugasanga baraba ko bo babikoze canke batikoze. Or if they wear trousers. Canke ko bambara amapantaro canke amakabutura. Instead of dresses. Ugasanga ntibambara ivyo bakambara amakanzu. And if they wear dresses, how long they are or how short they bambaye are. amakanzu canke amajipo aho ashika n'aho adashika. Now there are many of these
things that are probably good from a cultural point of view. Ibi hariho ibintu usanga bimeze mwene ivyo ari vyiza bijanye n'akaranga n'imico y'aho hantu. So doing those things or not doing those things is not in itself good or bad. Rero gukora ivyo canke kutabikora muri vyo nta kibi kirimwo. But what has happened in many of these places ariko icabaye nyamukuru muri ibi bibanza is that we have generations of people usanga dufise urunganwe rw'abantu who are dressing and behaving in certain ways usanga babayeho mu buryo runaka without having any relationship with God built into that. Ugasanga babayeho uko abantu babiteze ko babashima ariko ugasanga nta bucuti bushika bafitaniye n'Imana. So we do it because our church said we must do it. Turabikora kuko ishengero ryacu ribitegeka. The pastor said we should do it. Pastor yaradutegetse ko ariko tubwirizwa kubikora. Our parents said we should do it. Abavyeyi bacu niko badugeze. But it doesn't bring us any closer to God himself. Ariko ivyo ntabwo bituzana impande y'Imana ubwayo. This is what Jesus and the apostles talked about. Iki nico Yesu bwiwe n'abigishwa biwe bavuze as the bondage of the law. Kubohwa n'ivyagezwe. Keeping the traditions. Kugunya ivyagezwe. Holding to the rules of human beings. Kugunya amabwirizwa y'abantu buntu. And Jesus on one occasion says, you keep these traditions. Yes, igihe kimwe yaravuze ngo mwebwe mugumya amabwirizwa n'ivyagezwe. Because you think that they themselves make you righteous. Kuko mwiyumvira ko ivyo ari byo bibeza bituma mutungana. And yet your hearts do not come near to me. Ariko imitima yanyu kabiri kure yanje. You try to worship me with your actions, but your hearts are not with me. Mugerageza kuntazirisha ibikorwa byanyu ariko imitima yanyu iri kure yanje. In the worldwide church there's a reaction against that kind of Christianity. Hirya no hino mw'isi usanga hari ukuntu abantu biyumvira ubwo buryo bw'ubukristo. It is what we call the hyper grace movement. Ni abantu usanga bitwa ubuntu burenzeko. Where we say no, we don't want legalism. Abantu gasanga nabo baravuga bati twebwe ntitugomba ibyo byagezwe. And so everything will be grace. Rero ibintu byose n'ubuntu. We are not tugenda mu kajagari. We are not saved by works but by grace. Ntidukizwa n'ibikorwa dukizwa n'ubuntu. We do not receive anything that sounds like a commandment because it's all by grace. Ntitwigera twakira ikintu cyose cyumvikana nk'itegeko kuko turi mu buntu bw'Imana. And of course the Bible does say that. Nivyo Bibiliya vyigisha ko by grace you have been saved through faith. Nivyo twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana biciye mu kwizera. And it is not your own doing. Kandi ntivyavuye ku bikorwa byacu. It is the gift of God. Ningabire y'Imana. It is given to you for free. Ningabire twaronse ku buntu gusa. That's what grace means. Ngico ico ubuntu bisobanura. Undeserved favor. Ni kugirirwa ubuntu utabibereye. Unearned favor with God. Kuronka ibakwe, kuronka ubuntu utabibere utabikoreye. What we need to understand and what I believe the apostle is saying in Philippians 2. Rero ico tubwirizwa gutahura nizera ko intumwa ariko aravuga ngaha mu cete yandika ya Filipi is this, that grace is not only forgiveness. Ko ubuntu nivyo ntibuhagaze kuguharirwa ibyaha gusa. Grace is a power. Ariko ubuntu n'ubushobozi. Grace is something that enters your life. Ubuntu ni ikintu cinjira mu buzima bwawe. Cleanses you from sin. Kikakweza ico y'ibyaha byose. Makes you right with God. Rigatuma uba umugororotsi imbere y'Imana. And then changes you from the inside out. Bikaguhindura uhereye ibwina muri wewe no kugera inyuma ku mubiri. And so
And so Paul says, what you will need to understand is that for the rest of your life, rero Pawulo icari karavuga ngo kushika ku mpera y'ubuzima bwawe, day by day, ku munsi grace is going to be working in you. ubuntu buzoshishikara bukorera mu buzima bwawe. Grace is going to be changing the way you think. ubuntu buzoshishikara buhindura n'uburyo wiyumvira. Grace is going to be changing the way you behave. ubuntu buzoshishikara buhindura no mu nyifato yawe. Grace is going to be moving you from being self-centered ubuntu buzoshishikara bukorera muri wewe rukura kameremere yo kwikunda to living for God's purpose. bugushira mu kibanza cy'ukuba aho Imana It's going to ikugomba. be constantly lifting you. buzoshishikara bukuzamura bugutwara ku rundi rugezo. The grace is coming in ubuntu buraza muri wewe and you are to echo it. kandi ubwirizwa kubusamiriza bugashika kure. So that what God is doing on the inside, kugira ngo icyo Imana iri kirakora muri wewe you make visible on the outside. gishobore kugaragarira abinyuma. That's what he means when he says, work out nico ariko aravuga ngo mukore your salvation mushitsa agakiza kanyu while God is working it in. uko Imana ishishikara ikorera muri God mwebwe. says, leave the insides to me. I can fix the insides. Imana ntivuga ngo gerageza utunganye ibya oya, ivuga ati iby'indani je ndavyitwara risa And then ntangorane. I'll ask you to please reflect on the outside what I'm doing on the inside. wewe ngomba kugaragaza inyuma ico ndiko ndakorera ibwina muri wowe gusa. And so Paul says, work out your salvation. Rero Pawulo avuga ngo mushitse agakiza kanyu. What is salvation? Mbega agakiza ni iki? Soterio is the word in Greek. Mu Kigiriki ni jambo ryitwa stereo. It's taken from the Greek word sozo, which means to be made whole. Ni jambo ryakuwe mu rindi jambo ry'Ikigiriki ryitwa sozo, bisobanura ngo gutunganywa gose. The root word is zu. So suzo is the word your life or life in you. Ijambo rya sozo rifise inkomoko rya zu, bisigura ubugingo bwawe, ubuzima bwawe. And it means a life that makes you whole. Bisobanura ubuzima bugera muri wewe hama bukanengesera bukabuzima bukwiye. So I want you to picture with me Ndagomba ko mwugirana igicapo nanje a flock of sheep mwigerageze mwiyumvire umukuku w'intama walking through a field. uri kuratambuka ugendagenda hano mu murima. And they are on their way to a place ubu izo ntama zitumbereye mu kibanza runaka where they will be sheared. The wool will be cut off them. ahantu ziriko ziratumbera kugira ngo bakure ko bazikemure bakure ko bwa bwoya, so that the wool can be spun kugira ngo bwa bwoya bushobore kugororwa neza, and then weaved, hama babushone babugire neza, and then it will become a beautiful garment. mu nyuma bwa bwoya buvemwo impuzu y'igitangaza nziza. So that important people will wear the wool that comes from the sheep. kugira ngo abantu babandi nyene babubahwa bambara iyo mpuzu nziza y'igiciro. And the glory of the sheep is reflected in terms of the glory that dresses the king. ubwiza bw'intama bugaragarira mu mpuzu yavuyemwo kugira ngo umwama yambare ase neza. When God made you, igihe Imana yakurema, He said, I'm making you to be a reflection of my glory. yavuze ngo ndakuremye wewe kugira ngo ube icyitegererezo, ube umurika, ube ugaragaza ubwiza bwanje. When He redeemed Israel, igihe Imana yacungura Isirayeli, He said, I am saving you for the display of my glory. yabwiye ati mwebwe ndabakijije kugira ngo muzoba abantu mugaragaza ubwiza bwanje mu mahanga. In the book of Revelation it says, as the multitude stands before the throne, mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igihe amahanga mu vyahishuriwe Yohana, igihe amahanga yose abahagaze imbere y'intebe y'Imana, they sing the song that says, baravuga ngo bakaririmba indirimbo ivuga iti, you have made us for your glory, ti twebwe waturemeye ubwiza bwawe, for your pleasure we are formed and made. turi hano kubw'ineza
kugira ngo tunezereze umutima wawe. So the sheep are on their way to the place where they will allow their glory to dress the king. Ngizi izi ntama ziko ziragenda ahantu kugira ngo bazambure ubwoya ziza kwambika uwundi muntu. But as they go, they fall into a ditch. Rero ko ziko ziragenda zikagwa mu kinogo. It's a deep, muddy ditch. Ikinogo kirimwo ivyondo kimeze nabi gose. There's muddy, smelly water at the bottom. Ugasanga hariyo ivyondo binuka bimeze nabi zikamererwa nabi. And most of the sheep fall in. Izo ntama nyinshi muri zo zikagwayo. Some of them grip onto the sides so that they don't go all the way to the bottom. Zimwe muri zo zikagerageza kugwana kugira ngo ntizigwe muri cyagisuma-nyenzi. Others are right at the bottom, they're drowning in the mud. Izindi zaguyemwo ziriko zirasoma nturi. Others are stuck, they can't get out, they can't move. Izindi zaboshwe ntizishobora kwinyiganyiza na buhoro buhoro. All of them, their glory, their will has been made dirty by the mud. Zose zaguye muri vya vyondo bwa bwiza bwa bwoya bwiza zambaye ngubu bwa merewe nabi bwa tosekaye. In their anger and their hurt, they start biting one another in the bottom of the ditch. Igihe rero ziguye muri ivyo vyondo zikaca zitangura kugwana zikanigana. So there's blood mingling with the mud. Zikagwana ngaha amaraso akacagwa muri vya vyondo. And so this is the scene that we see as we talk about salvation. Iki nico gicapo tubona igihe tuba turavuga Agakiza. A shepherd comes to the side of the ditch. Umwungere akaza atumbereye za ntama. And he looks down. Akitegereza karaba muri ca kinogo. And he sees akabona the sheep cannot save themselves. Akabona ati izi ntama ziramerewe nabi ntizishobora kwikiza. And so because of my grace, rero kubw'ubuntu bwanjye, because of my love for them, kubw'urukundo nkunda izi ntama, and because of the purpose I have for their lives, kandi kubw'intumbero mfitiye izi ntama, I must go down to save them. bwirizwa kumanuka kugira ngo ndazicungure ndazikureyo. So what is salvation? Agakiza ni iki? When Paul says work out your salvation, igihe Paulo avuga ngo mugwane mushitsa agakiza kanyu, what is salvation? Agakiza ni iki? For the sheep that are right at the bottom, kuri za ntama ziri hariya mu kinogo, salvation literally is saving their lives. Agakiza nukuzikura hariya mu kinogo zigasubira ku musozi, picking them up so that they do not drown in the mud. Kuziterura kugira ngo ntizisomere nturi hariya mu vyondo. For others it is to separate them from those ones that they've been fighting with. Kuzindi nukuzitandukanya nizo zariko ziragwana nazo, and calming them, kuzitekerezesha kugira ngo zumve ziguwe neza, and healing their wounds, agukiza ibikomere zagiye ziragira. And then for all of them, hama kuri zose, it is washing them once I've taken them out of the ditch. Nukuzoza kuko zamaze kuva mu vyondo zigasubira zigasa neza. I'm washing them. Ndiko ndazoza, ndiko ndazigira neza. Calming them. Kandi ndiko ndazengenga. And then I'm leading them. Kandi ndiko ndaziyobora. Come with me. Ingo bandanya shishikara. I will lead you into green pastures. Nzokurongora ndagushikane mu bwatsi buremvye. Food along the way. Nzoguha ibigutunga iyo nzira yose. I will restore your soul. Nzosubiza, nzonagura umushaha wawe. In paths of righteousness for my name's sake. Kandi nzoshitsa agakiza ngukugororoka ku bw'izina ryanje. I will do all this. Nzokora ibi vyose. And all you have to do, wewe ico hamagarirwa gukora, is cooperate on the outside with what I'm whispering in your ear. Nukwerekana inyuma ico ndiko ndakongorera mu gutwi. So that I can take you to the place kugira ngo ndagushitse muri kibanza, where now what you have created, what has been created through you, aho icaremewe muri wewe, the life that is in you will have produced wool, ubuzima bwaremewe muri wewe bushobore kushira habona ubwoya, so that I can make for myself a garment kugira ngo nshobore kwikorera impuzu bwanje that says I created them for my glory. Ugati nabaremye kubw'icubahiro. So Jesus will clothe himself in the last day. Yesu ubwiwe azambara mu minsi ya nyuma.
with that salvation that he has worked in every one of our lives. yambare ako gakiza, yambare ico cubahiro yakoreye muri twebwe. So says Paul, work it out. Rero Pawulo ariko aravuga ngo mushitse agakiza kanyu. In the last phrase he says, I want you to hold firmly to the word of life. Mu majambo ya nyuma avuga ngo mufate nka nkama amajambo y'ubugingo. The word of suzo. Rya jambo rya suzo. So the word of life is the same thing as salvation. Ijambo y'ubugingo nico kimwe n'ijambo ry'agakiza. And when he uses the phrase hold firmly, rero igihe avuga ngo mucakire mugumye, it is the Greek word echo. Ni jambo mu kigiriki ryitwa echo. In fact, it is epecho, which means to hold on top of. Canke ni epeho bisobanura kugumya, gucakira. But the word echo is reflect. Ijambo echo ni kwerekana. Like the sound is reflected off the back wall of a cave. Kwa kundi ijwi risamirana rikagenda hama rikagaruka. That's called echo. That's an echo. Naryo ryitwa echo uko nyene. Like light reflects off a mirror. Nka kujya umuritse kuzuba canke ikirore giheza kikagarukana ishusho. And it's almost as though you're looking at the light itself when you look at its reflection. Buki gihe uri kuraraba mu cirore urabira izuba mu cirore bisa nkuko mengo uri kurirabisha amaso hariya kuko riragaragaza rikazana n'ubushobozi bwo kukumena amaso. So what Paul is saying is you will be the lights in the world. You will shine like bright lights in the world as you hold, as you have, as you keep, as you allow to echo from your life. This word that God is speaking to you daily. So if you're here today and you feel like you're one of those sheep right at the bottom of the ditch, here's the word of life to you. It says, Jesus is ready to save you. Just look up and say, Jesus, save me. And that is your salvation. If you're one that has been pulled out of the mud but you're still dirty, the word of life to you is, come, let me cleanse you. Confess your sins to me so that I might cleanse you and forgive you. And all you need to say is, Jesus, your blood needs to cleanse me. I ask for your cleansing. If you're one of those sheep that is still biting others, the word of salvation to you is, love one another. And you say, Jesus, I can't, but you can help me. Give me forgiveness and love for those that I have been fighting with. Restore not only my soul, but restore my relationships. That is part of his salvation for you. When you have been when you have fallen into the ditch of our own fallibility, our own sin, Jesus' plan is that every aspect of your life will be able to echo his salvation.
kumamaza agakiza kiwe. This is what the word glory means. Ngiri iki jambo ubwiza bisobanura. When the Bible uses the word glory, Igihe Bibiri ikoresha ijambo ubwiza, it means the expressed life of the person. Bisobanura kugaragaza ubuzima bw'umuntu. So when we say the glory of God, Igihe tuvuga ubwiza bw'Imana, it is God's life on display. N'ubuzima bw'Imana buba bugiye ku mugaragaro. That's why it says the heavens declare the glory of God. Niryo jambo tuba tuvuga ngo amajuru yamamaza icubahiro c'Imana. And we are made for the glory of God. Kandi natwe duhari kugira ngo tube muri ubwo bwiza bw'Imana. So that when people see you, Igihe abantu bakubona, the life that is displayed back to them is not your own but God's. Igihe abantu bakubona ubuzima babona inyuma ntibuba ari ubuzima bwawe, ahubwo babone ubuzima bwa Kristo Yesu mu buzima bwawe. When I was just after that time that I was in those caves, Muri ico gihe rero nari muri ivyo binogo, I went to university nagiye muri kaminuza in a city far away from where I grew up. nja mu gisagara kiri kure c'ahantu nakuriye. And I was studying to become a vet. Nariko ndiga kugira ngo nshobore kuba umuganga w'ibitungwa. The reason I wanted to be a veterinary doctor Impamvu nagomba kuba muganga w'ibitungwa was I loved animals, impamvu ya mbere nuko nakunda ibikoko, and I actually thought animals were far better than people. kandi ikindi cyumviro nari mfise nuko nabona abantu ibikoko bisumba abantu. I used to have this expression, Hari ijambo nakunda kuvuga kenshi, the more I see of people, the better I like my dog. nkawe ati burya uko nshishikara mbona abantu niko binkundisha gukunda imbwa yanje. I was a people hater. Nari umuntu yanka abantu. I thought people were a waste of time. Abati abantu burya ntaco bamaze, byatesheje umwanya Imana kubarema. I also, in the first 3 months of starting to study veterinary science, Rero mu mezi 3 ya mbere ndiko ndiga ivyo kuvura ibikoko, became an atheist. nabaye umuhakanyi. I rejected the idea of God altogether. Ndanki ciyumviro kivuga ngo hariho Imana, mbumuhakanyi wo And I kwitsitso. was trying to persuade everyone else in the lodgings where I was staying also that they should all become atheists. Ahantu hose naba mu cumba nabamwo abanyeshure twigana ngerageza kubemeza ko atamana ibaho, bayanke bayikure no mu mitwe yabo. I was an evangelist for atheism. Nari umuvuga butumwa wa atheism, guhakana Imana. Through the testimony of a young man who was staying in that place. Biciye mu gishinga ntahe c'umuyabaga yabangaho, umusore yabaho. And through a message that came across on a Christian film, a Billy Graham movie that he showed in that place. Biciye no mwireresi canke cinema y'umuvuga butumwa Billy Graham. One night, Ijoro rimwe I'd been drinking, so I wasn't in my right mind. I was under the influence nari naborewe of alcohol. Ndi potopoto nyene nanyoye vyabaye nabi. And into that drunken state, Ndaho hantu nyene naborewe, God spoke into the chamber of my heart. Imana irazi And he yongorera mu katima kanje muri ibwina muri jewe. He said, Jesus died for you. Irambwira ngo Yesu yaragupfiriye. And I tried to brush it off. Ngerageza kuvyiyumanganya ati And twara then hariya. it made me completely stone cold sober in a moment. Ubwo nyene numvise iryojwi canumva inzoga zose ziramvuyeko. God stopped me in my drunken tracks. Imana irampagarika muri kunywa ibiyayura mutwe. And then the echo of what he said was reverberating around all over inside me. Yajwi Imana yaganiriza n'umutima wanje rishishikara kuvugira muri jewe. I tried to go to sleep. Ndagerageza nja kuryama. And he said, remember what I said, Jesus died for Imana you. irambwira ati ibuka ivyo nakubariye, Yesu yapfiriye wewe. And I said, I'm not interested. Ati
twarahariye ivyo I don't believe in you. ivyo sindavyizeye nawe sindakuzi sindakwizera namba. And he said, yes, but I love you and Jesus died for ati you. nivyo ntunkunda ntunzi ariko Yesu yaragupfiriye. And this continued in my room until 3 o'clock in the morning. Ibi birashishikara ryajwi rirabandanya gushika saa 9 z'ijoro. And eventually at 3 o'clock I got up. Saa 9 rero nabuza agatiro ndahaguruka. I went downstairs to the common room of the boarding house. Ndaheza mva mu cumba nari ndimwo cari hejuru ndaheza ndahasi. Where the young man had left these pamphlets. Ahantu abasore bamwe bari barazanye udupapuro two gusoma. One was called 4 Things God Wants You to Know. Kamwe muri utwo dutabo dusanzwe kari kanditse ko ngo ibintu bine nyamukuru Imana igomba kumenya. So I took it and I went back to my room. Ndaheza ndagafata nsubira mu cumba. And I read it. Ndagasoma. And it said something like, kavuga ibi, Jesus died for you. Yesu ni wewe yapfiriye. And eventually I said, ndaheza ndavuga nti, okay, I'm not going to get any sleep. Ati ndabona ko ntahava nsinzira muri iri joro. So I said this. Ndaheza mvuga iki? I said, God, I don't believe in you. Ndabwira Imana ati Imana urabitse ko ntakwizera ntakuzi ntanagushaka. But if you are real, ariko vy'ukuri nambubaho, and if you want me as one of your kids, kandi ukaba ugomba kungira umwe mu bana bawe, then here I am, change me. Ndi hano sishoye kwihindura bari wowe umpindura. And immediately the echo came back out of my heart that said, peace. Ubwo nyene hazirindi jwi mu mutima wanje riragira ngo amahoro, gira amahoro. For the first time in I don't know how long, I had peace. Rimwe rudende gwadege rutigeze kuba sinigeze nugeze kumva amahoro mu mutima wanje nko byabaye. Ndaheza nsubira kuryama. And I woke up the next morning. Mu gatondo ndikangura. And where I had been this grumpy person, namye ndi umuntu yijiriwe ata muntu numwe avugisha cyangwa bavugisha muvugisha nabi. Happy to be alive. Numvise nezerera ubuzima. I remember that the birds were singing outside my bedroom. Ndibuka bujya kwinyoni zibaho zikaririmba. I hadn't noticed birds. Abati byangendeye gute ko ntari bwigere nibuka kwinyoni zibaho. I looked at the sky and it was so blue. Nditegereza ijuru mbona risa n'ubururu. Wow, that's a beautiful sky. Abati wow, mbega ijuru ry'igitangaza ritigeze kubaho. I was on the first floor. I looked down onto the pavement. Nari muri etage ya mbere inzu zigeregeranye ko ndaba hasi. And some people were walking past going to work. Mbona abantu bariko baragenda baja ku mirimo ya misi yose. And I used to be irritated by those people because they would often come and be speaking loud when I was trying to sleep. Abo bantu mu misi donc iryo jwi ritaraza, abo bantu baranshavuza kuko mu gatondo bararengana bagatera urwamo bikamvyura. I looked at those people. Ndabitegereza abo bantu. And I just said, ndavuga nti, aren't they beautiful? Mbega abantu Isn't bari beza. Look at those people. I'd fallen in love with people. Yo, raba bantu while I was sleeping. Ntangura gukunda abantu bitigeze kubaho. I didn't ask God to change my heart toward people. He just did it while I was sleeping. Sinigeze mbwira Imana ati Imana nkundisha abantu, ariko igihe nari ndyamye Imana yarabankundishije ntatiko yabikoze. I heard the echo from another place in my heart. Ndaheza numva irindi samirana ry'amaju mu mutima wanje. I told you I am the God who loves you. Mwibuke Imana yari yambwiye ko ari Imana inkunda. And that because I am love, kandi kuko nkunzwe, if I live in your heart, ko numva Imana inkunze yambwiye ko inkunda kandi kabiba mu mutima wanje, you will know it by the fact that you love people. Ti nawe uzobimenyeshwa nuko ukunda abandi kuko mba mu mutima wawe nkaba nkunda abantu nawe ntiwobanga. Now that was wonderful. Nivyo ivyo byari byiza. That was change. Ivyo byarahindutse. That was called being born again. Ivyo byitwa kuvuka. Salvation came to cleanse me from my sin. Agakiza karaje kanyoza ico y'ivyaha byanje. To make me a child of God. Kangira umwana w'Imana. And to give me love for people. Kandi kampa urukundo nkunda abantu. And I've been
following Jesus now for 52 years. ubu maze imyaka 52 nkunda Yesu Kristo kandi On namukurikira. August the 18th, it was the 52nd year anniversary of my being born again. My birthday. Sorry, I missed My birthday. My birthday was the 18th of August. Okay. Itariki 18 z'ukwezi k'umunani ni wo munsi nakizwa, niho nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. But I want to finish with this. Ariko ngomba kurangiriza kuri iki. In every one of those years, umwaka wose muri iyo myaka 52 ishize, there has been some point harabayeho ibihe when God has needed to say, aho Imana byayisabye kwivuga iti, this is what we're going to do next. ngiki ico tugiye gushishikara dukora. Whether it was giving me a better attitude toward people of other cultures, haraho byasabye ko Imana iminyifato ibereye ku bantu bafite imico idasa n'iyanje, or refusing my Greekness. canke kwanka. Okay. Let me give you an example. Kwanka ubugiriki bwanje n'umugiriki uyu mugabo sinanataho cyakara. I was playing soccer in a church team. Karorero igihe kimwe nariko ndakina urukino rw'umupira w'amaguru andi ryo mwishengero umumugwa mwishengero. When a certain player igihe umukinyi umwe did something unfair toward me, yankoreye ikintu by'ukuri kitandyoheye, and so I did what any Greek would do. Chankora ikintu umugabo w'umugiriki wese yokora. I punched him in the head. Namukubita ingumu bimwe by'ubuseriye. And when he was down, I punched him again. Aja hasi yaguye nongera mwongera yindi ngumu. And the referee ran over. Hama umuhagarikizi w'umupira araza yiruka. And was pulling out a red card as he got there. Araheza mikarata itukura. And I was a good Christian at the time. And so I told God what I had told him before. God, you know me, I'm a Greek. And Greeks have got a short temper. So although I know I'm born again and I love people, you understand, don't you? I'm Greek. So although the referee is giving me a red card, Lord, I know you're not going to give me a red card because I'm under grace. And he spoke to me immediately. He said, I won't give you a red card. But now hear this in the echo chamber. He said, do you want to be Greek or do you want to be a new creation? Because he said, as long as you keep excusing that behavior by your culture, kubw'iyo nyifato ukagirekana ko uyigira kubw'ikaranga wabayemwo, or your personality, canke kubwa personality, kubwa icuri, what you have learned from your cousins, canke kubwera ivyo wize kuri bakuzana bakuzina hariya, it absorbs my voice so that I do not hear the echo back from inside. Vyatuma ntashobora kumva ijwi ry'Imana riranyohwa. And so in my shame, numva rero ntsinzwe mfise isoni nyinshi, I said, oh God, I want my life to echo what you say about me, not what I say about myself. Ndagomba ko ubuzima bwanje bugaragaza ico we uvuga atari ico jewe nibwira. I will not use Greek sinzongera gukoresha as an excuse for disobeying you anymore. There have been many others, and I'm sure that all of you could also add to the story. But what Paul is saying is this:
ico Paulo ariko aravuga ni iki? God is working in you, Imana iriko irakorera muri mwebwe, giving you the desire ibaha gushaka and the power n'ubushobozi to live a life that pleases Him, kugira ngo mushobore kubaho ubuzima to live a buyihimbara, life that glorifies Him, that gives Him glory. kugira ngo mubeho ubuzima buyihesha icubahiro. And it is when we do that Rero uko dushishika dukora that ivyo, we shine like lights in the darkness. uko tubikora duheza tukabaho ubuzima bwaka bukayangana hagati mu So I mwijima. want to ask you, Rero ndagomba kubabaza, where are you in relation to the ditch that you were in? mbega uri hehe wiyumvire kuri ca kigereranyo c'ikinogo twariko turavuga? And what are you feeling the desire to change? Mbega ni Next. hehe uri kuragaragaza icifuzo cyo guhinduka mu buzima bwawe? What do you need to receive from Him? Ni giki ukeneye kwakira kivuye ku Mana? Maybe it's strength. Birashoboka ko zoba ari inkomezi, Maybe it's willingness. birashoboka ko koba ari ugushaka. Maybe what you need to receive from Him is a new way of looking at yourself. Canke ico ukeneye kwabira kuronka kivuye ku Mana n'uburyo bushasha wibona, A new vision for your life. iyerekwa rishasha ry'ubuzima bwawe, And a new reason why. impamvu uriho. Maybe what you need to do is have Him renew your mind in another way. Birashoboka ko ico wowe ukeneye ari uguhingura uburyo wiyumvira no kubona Or ibintu. maybe there's a relationship that needs the salvation of God to be manifest. Canke ni mu buryo bw'ubucuti, ukuntu ukeneye kubona Imana mu bucuti ufitaniye n'abantu, In your family, umuryango, or with a neighbor, canke uwo mwicaranye, or with a person at work. canke wa undi mukorana. And then the last thing is this that God might be saying. Icanyuma ni iki bishobora ko Imana Not only iravuga, what do you need to receive, atari gusa ico ukeneye kwakira, but what do you need to give? mbega ni igiki ukeneye gutanga? How should you be serving? Mbega wokorera Imana gute? Do you know what how to find out what your spiritual gifts are? Do you know how to identify your spiritual gifts? Urazi uburyo ushobora gukoresha kugira ngo ushobore kumenya ingabire zawe ufise mu buryo bw'impwemu Imana yaguhaye. When you're in the place of worship, Igihe uri mu kibanza uriko uratazira Imana, and when the Lord is with you and you sense His presence, Imana iri kumwe nawe, hamwe wumva vy'ukuri uri mu bwiza bwayo, what do you feel a desire to do? ni icahe kintu wumva kisunika umutima wawe wumva uhahamiye gukora? Is it to pray? Mbe n'ugusenga? Is it to prophesy? Mbe n'ukuvugishwa? Is it to heal the sick? Mbe n'ugusengera abagwayi? Is it to serve the poor? Mbega n'ugufasha ba nyarucari? Is it to become more involved in your community? Mbe n'ukugira ico ukoze mu kibano cawe? Is it to teach God's word? Mbe n'ukwigisha ijambo ry'Imana? Is it to share your faith with your neighbor? Mbega n'ukugira ico ubwiye mugenzi wawe kuvyerekana n'ivyo wizera? All of those are good things to do. Burya ivyo bintu byose ni vyiza, But they're only God things to do when God has said so. ariko hari ibintu biba vyiza kuko nivyo Imana yavuze vyonyene kukora. So I'd like us to take a moment Rero ndagomba ko dufata akanya to listen for the voice, twumvirize amajwi, to let our hearts engage with the desire, the longing, tureke imitima yacu ibemwo ko kwifuza. to say, please God, complete your work of salvation Bati Mana shishikara ukora igikorwa c'agakiza mu mutima in me wanje, so that it can be reflected out of me. ugikorera muri jewe kugira ngo kigaragare inyuma. Shall we stand? Reka duhaguruke. You come and conduct this the way that it's usually done here, but let's just invite the Lord. Reka dutumirire Imana. Twese duhagurutse. Jesus said, when you enter a house, Yesu yavuze ngo igihe winjiye mu nzu, say peace to this house. bati mwatura amahoro kuri iyo nzu. Amahoro. The shalom of God, amahoro to this house. Amahoro In the y'Imana. name of Jesus. Mu izina rya Yesu And then he Kristo. said this, Arongera aravuga ati, and then say,
ati mwongera muvuge muti the kingdom of God is here. ubwami bw'Imana buri hano. And so we say, Lord, as you taught us, the kingdom of God is here. Rero timwami nkuko watwigishije ubwami bwawe buri hano. And so come, Holy Spirit, ngwino mpwemu w'Imana and touch your people. ukore ku bantu bawe. Come, Holy Spirit, ngwino mpwemu w'Imana and cleanse our hearts. uhagire imitima yacu. Come, Holy Spirit, ngwino mpwemu and w'Imana speak to us, uvugane natwe, that we may echo on the outside kugira ngo dusamirane what you are saying tugaragaze on the inyuma inside. icuri kuravuga mu Come, mitima Holy yacu. Spirit. ngwino mpwemu w'Imana. Come, Holy Spirit. ngwino mpwemu w'Imana. We welcome you. ngwino turaguhaye kaze. I want you to just picture in your hands, ndagomba ko ugira igicapo ufashe mu maboko yawe, holding up ufashe the thing that has been for you ibintu byanyari byawe. a frustration, birashoboka ko koba ari ishavu, an obstacle to your faith, ishavu wumva ariyo ntambamye ikubuza or kwizera, a thing that you deeply long that God would change, canke ibintu wumva ibwina muri wewe ukeneye ko Imana or ihindura, heal. ikiza. Maybe it's a lack of faith. birashoboka ko koba ari kubura kwizera. Maybe it's that you don't love enough. birashoboka ko wumva udakunze uko wasabwa. Maybe it's guilt. canke kwiyagiriza. Hold it up. bifate mu maboko So that yawe, instead of just reflecting your tears, aho kutiyumvira kumarira gusa, it can reflect God's grace ariko instead. birashobora kugaragaza I want you to ubuntu just lift it to bw'Imana. God from your heart. Lift it to God bigaragarire bibwira Imana. and say, "Come, Holy Spirit, upon this thing. wongere ubwire ati mpwemu w'Imana ndakwinginze uza muri ibi save me. bintu, unkize, Save me. unkize, Make me whole. unkize, Lord, ungire in the ubire. name of Jesus, data mu izina rya let Yesu your Kristo, presence complete your work in me. reka ubwiza bwawe bukubaho Let my kwawe, life glorify you. ubuzima bwawe bwanje buguhesha name of icyubahiro Jesus. mu In the izina name rya of Yesu Kristo. We welcome you, Lord. turaguhaye We karibu welcome you, mwami. Lord. We welcome you, Lord. Welcome you, Lord. We welcome you, Lord.